Reka tubaye ikaze mwebwe mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro bya Ghost TV ni Sport Tempo musanzwe mushikizana nanje Divan dushimwe hamwe na mugenzi wanje ni Ritona Darcy umeze neza ya ndaho ndashima weekend yagenze gute weekend yari imeze neza haruhande yaho dusanga nyene izamanzi umuntu agenda mu z'imiryango niki ariko nobwa ni muri rusangi ni weekend yagenze neza mu bijanye n'inkino hari ikintu gishasha canke cyo cara kuryoheye warabonye nkino yingari heze umpera z'ingano riheze nobwa ni muri ino ndwire yarangiye canangajije cyo ndaza kwa mvuga ni urukino rwari ko ruhuza no mugwi wa New Oil hamwe na Flambeau de l'Est ubona yuko ni n'urukino rwavuyemo ibitsindo byinshi novuga ati navyo bitsindo tugiye kubona nivyo bitsindo byinshi tubonye kuva aho Primus League yarigeze ariko kandi ku rundi ruhande novuga ni muri basketball aho ubona yuko mu ruhande rw'abigeme uza gusanga umugwi wa Young Sisters utsinda Regazelle navyo nyene novuga nibindi vyantangajije ni hanini nivyo bibiri ariko kandi hari ikindi nanibagiye nicerekeranye novuga n'ikibanza ciza novuga Ornella Havyarimana yagiye atahukana kuva haviriye muri Jeux Olympiques kubona yuko mu vyerekeranye no rutonde aza kubaza imbere ndetse ku mugabane wa Afrika hoho akaba ari we wa mbere rero no musi tuzakuba tuhagaze kukiza kwa tuko turabwira abakunzi bacu nibaza yuko ivyo tuzakuba tuganira hanini tuzakuba tuganira ndetse ni muri ivyo nyene twagiye tuvugane mu makora agenda avugwa muri Primus League ubona bari bageze kundwigira 8 ariko kandi turaza kuba tuvuga n'ivyerekeranye n'igikombe citiriwe intwari canke incungu sinzi muri basketball bo nabo bari bageze mu nkino za demi finale ariko n'imigwi zoza gukina finale yagiye imenyekana ariko kandi turaza no kuba tuvuga n'ivyerekeranye nyene na Ornella duhereye rero muri basket mwaza ko ariho twohera cyane niho dusanga dukunda guhera gose mugabo si kubera ari novuga si kubera tutaye ikibanza kinako ahubwo ni naco cubahiro turiko turabahera byo twifuza ko ugerageje kuraba ama media atari makeyi basketball hasanzwe ayivuga ko cyane ariko twebwe twama tugerageza igihe cyose nta nenge tutavuga kuri basket mu gihe inkuru zayo zihari duhere mu bigeme urukino rwaratanguriye izindi ni runo rwa Message hamwe na Gladiators aho Message yashoboye gutsindwa na Gladiators amata 60 ndariye kuri 45 ukabona yuko Message c'est vrai nta championnat ifise ariko urabona ko menga sinzi nguvu ayo bazikura kugabe baza yuko kubona bara basonje amanota nkaya kandi uziko Gladiators yirirwa mu mahiganwa giye cyo yebo buserukira igihugu bucane serukira n'igihugu ngabo Message ingozi bari nta higanwa rihari wibaza ko Gladiators byukuri iyi difference ya jewe nconza kuvuga sinza kubamagara hanini ngo kuri Message ahubwo mbega ni Gladiators buciserukira igihugu byukuri giye kubiduserukira ihuye n'umugwi utari mu mahiganwa kenshi mu mupira w'amaguru tuvuga ati bahuye n'abakinyi badafise inkino nyinshi mu maguru nabone baze ko bahuye n'abakinyi badafise inkino nyinshi mu maboko iyumvire rero no munsi nimba bagiye ko bahura n'aba bakobwa bazaba ko bava mu Rwanda Uganda na Tanzania n'ahandi mbega byukuri bagiye kuba baserukira igihugu neza novuga birateye amakenga hamaze kujamo makemwa hamaze kubajamo akantu twibaza yuko uno mugwi kuzo kuduserukira neza ugiye kubura n'abakobwa bavuye ingozi bamaze imisi atangino barimo hanyuma hakabikinyura cy'amanota nkaya si n'imisi gusa n'amezi yaraho nibagenda kuba bahura mbega n'umugwi by'ukuri umaze imisi nawe uri mu mahiganwa kandi witegura bizogenda gute ariko twavuga yuko by'ukuri no mugwi wa Message nawe udakomeye cyane uburyo bw'uko n'ugata mahiganwa urimo utatanga upfufise ku buryo bw'uko Gladiators itogira cyitwazo igira ati burya nawe ngene barakoma Jesse nibaze kuza kubumbwira yuko ufise icitwazo uko muri basketball akenshi umuntu agusomba aragusomba ivyo namba ndabigaruka ko kenshi ndetse turaza no kuba tubibona no mu zindi nkino zagiye ziba mu bahungu ahubwo je buco novuga Message ngozi novuga kurugera igezeko no guhura na Gladiators hanyuma bikagenda uko byagenze Gladiators cy'amata 10 na Gladiators nibaza yuko ariyo novuga yuko iri mu bihe bitari byiza nubwo batsinze ariko ntibari gutsinda kuri no difference oya kubgaho uvuga uti rero Gladiators sinzi yuko baba baribitse navyo birabaho hari abakinyi bibika kandi ati twatsinze reka tureke kwihagura ntuvunagurike tutegura urundi rukino navyo birashoboka ariko reka dufatire kuri no rukino uko biri kose urukino bari bakwiye kutwemeza tugaruka ku rukino rwa
novuga ni Dasi yamaze kuvuga ko rwahuje Young Sisters hamwe na Legazere. Legazere yaratakaje igikombe mu minsi yahera aho bagenda bahura na Gladiators, aho bahura na Gladiators. Ubu naho Young Sisters yihanikiriza yitsinda amanota 62 kuri 50 imbere y'uko urukino ruba imbere y'uko urukino ruba indwi imbere y'uko urukino ruba hari umukinyi wo muri Young Sisters naganire nawe ndabwani none ndabaza ikibazo umugwi wanyu imaze kuburaba kenshi ariko ndatangazwa no kubona muri championnat ni gake tuzobona watsinze watwaye igikombe kuvuga ngo watsinze byo birashobora gushika ariko nta nenge twari kigere tubona ushika no muri finale ati noneho hari ikibazo nyaba akacambwira ati umviriza rero nakubwira ninka bya biri wa ndi wo muri Gladiators yakubwira acambwira tumviriza rero sasa wewe uzoze kuturaba kwa gatandatu urabyo tugukorera urabyo tugukorera ya self confidence ndiko ni self confidence ariko biboneka ko sinzi ko wagerageje kuraba urukino bakinya na Legazere ubuheze sinzi ko wabonye ko hari ikintu cyatanguye guhinduka ni naho twaciye tubona iyi difference y'amanota vuga ati byagenze gute ariko biraboneka ko muri Young Sisters hari ikintu kiro kirahinduka sinzi ko baba baronsa abamambere basharamwe kanoti ariko mu byo numvise bambwiye nuko ngo ishaka ari ryose ariko kandi hariho abandi bakinyi bariko bariyongera ngo donc bake ariko ikindi caciye kintangaza ni uno mukinyi Gracia yashoye kiki basanzwe kuri kiki iyo tubwiye turaza kutombare kuri kiki turaza kumutora byoroshe yahavuye gutsinda amanota presque nabwa ngigice cayo Young Sisters yatsinze kuri wowe ubwawe ugaragaje kuraba ino performance ya Young Sisters yavuye Ingozi iza kwimukira i Bujumbura ubona yuko byukuri Novuga nti irashobora no gutwara igikombe tugerageje kubiraba nyene yifashe. Young Sisters jewe kintu nza kuba mvuga icambere cyo nibaza yuko bamenyereye igisagara. Mumaze ko bamenyereye igisagara bari barakanzwe rero igisagara cyari cyarabakanze nibaza ariko ikindi naco kuba wombwira ngo bagira batwara igikombe ubunyene sinza kuba ndabikwemerera nagato. Sinza kwanda gusa n'ubutumwa bwiza batanze kandi nibaza yuko ari teka biteye. Ariko ngaha naho Darcy dukoresha analyse iri logique. Message Ngozi iva mu gisagara ca Ngozi kandi nahiganwe rimwe. Sivyo? Young Sisters nayo amahiganwa yose yo barakinywe ngaha mu gisagara ca Bujumbura yose barayakinye itsinze equipe Legazere yatsinzwe nako itsinze equipe Legazere yatsinzwe na Gladiators ariko na Legazere yigeze gutsinda ariko Legazere nayo nyene yama kenshi bona shaka itsinda Gladiators wombwira yuko vyukuri atana pourcentage na zikeye baba bafise zo gutwara igikombe je wonza kubagaruka naho ibi birashika jewe nibaza yuko Legazere kuko nabonye no migwi y'abanyagisagara iyi migwi ifise n'aba diaspora yewe je ico kintu maze ibisimo ndakibona ntutangare Legazere hirya yejo tubonye bagiye kwibyukiranya wawundi ati uratinya intare yibonye kwa maraso jewe conze kuba mvuga ahubwo kuri Young Sisters bobo barigaruriye icizere kandi barasubiye nibaza ni hari abantu beretse yuko bashoboye mugabo je ko wombwira kuri umunsi bagira batwara igikombe sinzi ntabyo nemeye ariko jewe ndakubwira ufata ugerageje kuraba basi ngo nake ngo yatsinze nguyu ngo hanyuma nguyu ngo acatsinda ngo bica bigenduko twagiye tubona aho Dinamo yatsinda urunani aho New Star yagira igatsinda Dinamo ariko twagira kuca tukabona Dinamo irayistandi gahaga mu yindi mugwa ibi nje nibaza ko muri sport je sinibaza yuko biza kuba bikoruko kuko urukino rwose rufise isura yago urukino rufise ko rutegurwa kandi urukino rwose rufise sigura turetse ko udaha amahirwe Young Sisters kuri pourcentage ijana woziha woyiha amahirwe angana gute ahubwo gusa jewe cyo ndiko ndavuga barafise uruno rukino rurafise aho rwabakuye naho rwabashikanye ariko kandi weje kuvuga uti Gladiators biratangaje kubona ishobora kunganya n'umugwi ishobora gutsinda umugwi pourcentage nako difference amanota 6 kinyuranyo c'amanota 16 yonyene atandatu wa message na 6 ndiko ndavuga kuri ino 60 45 16 uvuga uti nibarabe neza ko atobari mwagahaze ariko kacuvuga uti Young Sisters nayo sindayiha amahirwe none uvuga uti kubgawe sivyo
Gladiators ifise amahirwe menshi gusumbya kandi tubona neza ko nayo nyene umenga hari akantu kaburamwo kandi tukabona na Mpoze Yankisa nayo ifise inguvu nyinshi kuri pourcentage rero uvuga uti duhe amahirwe no migwi boyi amahirwe mbese ikibazo nashaka kukubaza urikumba zanje nare kuri kino gikombe barimo canke ku gikombe ca championnat kuca kiza Sindiko ndavuga igikombe cha championnat. Kuri iki gikombe. Okay, kuri kino gikombe ho birashoboka. Ivyo ndashaka kuvuga kubera urabona nari nzi ko marije muri rusangi. No muri rusangi ya championnat. Ariko muri kino gikombe cyo birashoboka. Muri kino gikombe cyo birashoboka kandi mbere birashoboka cyane. Cyane menda ico aho sinda kwa hari. Ku manota ijana oba nk'imbi. Ku manota ijana ndaza kuba ndabaha ni 50-50. 50-50. Okay. Muri basket rero byarabananije nkuko turabivuga si mu bakobwa gusa mugabo ico twobabwira no kurumva hamaze gutsinda Gladiators hagatsinda na Young Sisters finale tuzoyibona ku munsi wa kane genekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi 2021 nkuko meje kubivuga ariho umunsi twibuka incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye mu bahungu naho nyene harabaye inkino zitandukanye aho tubona nk'urunani rwatsinze New Star amata 73 kuri 55 nibaza gutuba tubigaruka ko mukanya Dinamo nayo ihererekanya umugwi wa Kian uyitsinda amata 78 kuri 71 biboneka yuko izino nkino bitari byoroshe na buhoro ariko urukino cyane tuzakugaruka ruko nibaza ko ari navyo tugize imisi tuvuga umugwi wa New Star urateye amakenga kabisa nivyo ko umugwi w'urunani ufise inguvu nivyo ko ashobora kuzoronka abakinyi biyongeramwo ntituramenya igitigiri cabo bashobora kugutira mu yindi migwi ariko gushika muri kano kanya mu magroup atandukanye avuga ivya basket abatari bake baravuga bati amadefete amaze kuba 4 akurikirana utsindwa n'umugwi umwe ntibiteye amakenga gushika kugo gwego kujya uko tuvuga ati byukuri iyi ball bagiye kujamwo iyi qualification babiciye muri zone 5 bashobora kuce baja muri ball nta makenga byo dutera byukuri amwe ateye nubwo kurumva ugerageje kuraba no ugiri duserukira est-ce qu'on peut dire vraiment ko ari wa merita kupasa cyane nibaza nti kumerita ni kimwe tuza kuba tugiye mu bindi ukwitegura ahubwo kuko ubundi bwo kubimerita kijya gihe uko championnat ihagaze barabimerita ariko ahubwo no munsi imyiteguro yabo bayifashe gute imyiteguro si myiza uko biri kose kuko ntibihumuriza turavyemereza inkino zibaye zine ubushize twarabivuze n'ikindi gihe twarabivuze bakiri bagitsindwa urukino rwa mbere barasindwa rwa kabiri turaje rwa gatatu n'indi zindi ziriko zirajako nibaza ntirero ikintu kiba gisigaye ngaha twagi tubibona muri basket bo n'abantu bafite urukundo rutagira uko rungana barahanahana abakinyi ndetse no mu runani baheruka kuvuga bati New Star ni yatwegera hakagira abakinyi dutira tuzovugana ingene bigenda rero igikwiye cyangwa igikenewe nta kundi New Star inkino zina ni nyinshi cyane mugenzi utsindwa igisigaye kandi ari uzoserukira igihugu ni nkuno kwa Gladiators tubona bakobwa yarigize imisi kubitwa na Legaze ariko irivyukiranye ati sishobora kuvyemera nibaza yuko igisigaye nuko burondera abakinyi ibi bibanza bijegajega babyuzuze kuko nibamara kuja gusohoka hariya nazo bagiye guseruka nka New Star bazo bagiye gusohoka nkaba ni nko guserukira igihugu majambo mara aha two turavuga New Star izoserukira igihugu ariko tuko turanavuga na New Star ifise izina n'ivyo mu Burundi ariko kandi no mu migwi yitwa kwihagaze cuma ariko novuga ariko ubundi tuko turabona uko batanasumye nabo yewe baranaguze none babasumye ariko nibaza yuko abo beza bazanye basumbwa barafise abandi beza babasumba kuko twamaze kwibona mu runani rero igikwiye nta kindi gisigaye urunani ko bavuga bati birashoboka nibatwegera bavugane yewe ntibaje no mu runani gusa baje no mu yindi migwi hanyuma ibisigaye nibaza nko iteka New Star izo kwitera iteka ariko hanini hageze yuko tugwanira ibendera ry'igihugu mu kugwanira ibendera ry'igihugu rero nta kundi nibakora ibishoboka ariko tubone yuko bagiye batwaye squad imeze neza kuko bakagenda ari New Star tubone jegajega sinibaza yuko ibintu bizoroha twaheruka finale ya Dinamo n'urunani mu misi ya kera niko novuga kuko ahagumye habaho rivalite entre New Star hamwe n'urunani Darcy ugerageje kuraba
rino higanwa niko novuga nti rizakomera nk'igihanyuma kuko nta kuriko turumva ariko rategurwa ugerageje kuraba imbere ko tuzoja muri ligue rero nationale pour le moment izoba iri ifise shape shasha uburyo bundi bushasha ugerageje kuraba ingene imigwi y'u Burundi ihagaze two turavuga iyi migwi yose maze kubona mu mahiganwa tugiye Ngozi hariyo Message tugiye Gitega hariho Young Eagles akabaho n'Imbeya kumbure tugiye mu Cankuzo turasanga ayo Brothers tugiye Bujumbura tuzagusanga imigwi yitwa kwikomeye hariyo niyo tutariko turabona muri kino gihe nka Mutanga United nitwo turayibona n'iyindi ngene umenga sisi hiri ugerageje kuraba tugize iminsi tuvuga kuri basket tugize iminsi tubona bijanye na basket isura ya championnat canke ya ligue nationale ya basket ni yihe kubwa jimbere yuko nja gushika kuri ino sura reka tubanze turabe kuri no rukino kwa kuri no finale tugiye kuba tubona iza kubihuza Urunani na Dinamo n'urukino twabonye mu misi yeze urukino rwahuje Urunani na Dinamo tuza kubona batsindana ikinyuranyo cino tarimwe sinzi kugo rukino rwibuka yari 72 ego nibaza ni kuri ino finale turashobora gutangara ariko nivuga ati ni finale nogati irimo imbuga itari ubugi bubiri hari ruhande dushobora gutangara aba basore ba Dinamo bakavuga bati ntibishoboka entre temps Dinamo yaruka gutsinda mu rukino rwa kivandimwe New Star ariko New Star nabe yari yabatsinze muri Super Cup kuko nako yabatsinze amanota hafi 88 kuri 69 mugana abaca barabiyusura muri match amical mugana ndikuvuga ni kuri no rukino rwa Dinamo na n'Urunani turashobora gutangara Urunani rukaza gwijajaye dukunda kubibona ico nibaza gishobora kugorana kubera ubuguru ari igituba ndiko ndavuga nti bisigaye bigoye icambere bafise pression y'abafana uzo kuhenda ubone Urunani rutsinzwe mu gino gisagara ca Bujumbura tuco bibona ni nkaho umenga igihugu cyane gisagara kiranomye kubera hari ukuntu umenga bafise pression chaque fois rapport uribuka abakinyi baba bafise bariko barabahemba amahera atari make y'indibaza kuko nivyo abakinyi babo hanze biraboneka ko bafise standard no munsi iri kwidajara ko umugwi w'Urunani biragoye ariko ahubwo Dinamo nigiki twitega ko kubera ko nayo ngene tari Dinamo ego nivyo hari umwanya tubona umengo Dinamo ntikiri ya Dinamo yo mu misi heze ariko jewe hano niba ako gusa nuko imigwi nayo indi yari yaciyiza ariko dushobora gutangara Dinamo nabo bakazana kakanyarigabo kabo ka kera ko gutwara bya bikombe byabo bakavuga muri Dinamo nayo ngene uko biri kose bakashiramo ingufu tukabona urukino rufise pressure irengeje kandi tukabona urukino ruryoshe mu buhinga butandukanye Urunani n'utwaguri ko atakana kino gikombe nibaze ko atabitangara bizoba birimo bashize mu buryo batsinze inkino nyinshi nibaza yuko kino gikombe kwabo gitwara yo bari bisanzwe bitangaza biza kwa birimo hanyuma rero ngire ko nduga ati isura iyi ni tugiye kubona iguha isura yagute jewe novuga nti isura igiye kumpa ni championnat tuzobona yezo biryoshe ikindi naco ni championnat ribaze ko izobitunganije neza kuko hari inkino novuga nti kuva no Jean Paul ashitse hano hantu twagiye turabona yuko basket buri weekend yagiye iduga nibaza nti kubanya gisagara bo yamaze kuba program amaze kwibona yamaze kuba program ni map ya weekend nibaza yuko rero kuba yamaze kuba map ya weekend ni birori Mesaje ivyo dushaka muri zino nkino abari birori turyohera abantu turuhura abantu hanyuma binagira nico bisize mu mitima y'abantu yani nazo ko ivyo birori tuzobironka uko kugirwa tuzobironka kandi nico bisigara mu bantu naco nyene kizobaho ku ruhande rw'abakinyi naho nibaza yuko ari challenge challenge kuko abakinyi bagiye kuboneka uno musi bagiye kuba abakinyi b'Ibujumbura gusa ntibagiye kuba abakinyi ba Sebab bagiye gukina inkino za Arena Retour bisigura ngo ubudafise ingufu tugiye kumubona bisigura ngo umukinyi dushobora kubakira ko mu guserukira gihugu wakazoza tugiye kumubona kuko mu guserukira gihugu inyuma y'iyi ligue turawiteze amamugana ho mu karere
ugerageje kuraba mu karere ukeneye tuko turabona ingene imigwi iriko iritunganya n'uyuhe mu guha amahirwe yo gushobora gutwara ino ligue ishobora gukurikira uravye ingene yiteguye ingene ivyo vyagenze muri ino ligue urunani tuza gusanga ruri imbere bivanye n'ibiharuro novuga statistique araza kuba yivugira ariko sinca nza gucinda intege sinza gufata iyindi migwi ngo ndayica intege turi muri sport turi mu nkino turabizi ko bishobora guhinduka kuko igira rero tu dushobora kubona muri tour bihindutse yewe n'urunani rugakoresha ingufu nyinshi hakagera igihe nabo nyine bagashororokego rero nibaza ni kuza kuba tuvuga urunani nuko rufise icyo tuberetse muri bino novuga ati muri ano mahiganwa ariko arategura ligue ariko ni new style bishobora nabo nyine bashobora kuza bagahindura Dinamo konyene na Kerne nico kimwe gusa jewe ndaza kuba nkeka muri ya migwi nine ndakeka mu runani ndakeka new style ni Dinamo ni Kerne okay nuko dushoboye kubashikiriza nibaza ko abakurikirana hagufi basketball bashobora kudutahura gusumbya ariko kandi n'umuntu atumba twabayumva basket umenye ko mu Burundi muri kino gihe biboneka ko urukino rwa basketball rufise intambwe rwateye aho twavuga ko habaye amaturno ashika 3 inyuma yuko umukuru mushasha atwara Fefe Babu agiriye ku butegetsi canke afatiye uburongozi bwirishira hamwe aho twavuga muzeya ya fundraising hakabaho ni bien sûr banayise na fin de vacances hakabaho na super coupe na hamwe na kino gikombe citiriwe incungu z'u Burundi gitunganywa na Fondation Pax muri ico gihe rero turumva yuko byukuri ku munsi wa kane ariho hazoba inkino za nyuma itariki 21 zizobera ngahe Bujumbura ndibaza atagihindutse turashobora kuzobereka ugene bitunganijwe turabatumire muzoje kuziraba ego mu kubandanya Darcy udushikirize ikindi gikurikira tuza kuba tuvugana kandi kuvyerekeranye na Primus League ubona ko bari bageze kubigira 8 novuga nti n'indwi ubundi bwo kuzindi nkino atabitsindo byinshi byabonetse ariko hagiye kuba haboneka ibitsindo 5 mu rukino rumwe mugwa New Oil umureko ko ari New Oil yari yatsinze Flambeau de l'Est novuga ni yose n'imigwi isa nkuko yari ivuye mu cicaro ca kabiri kuko Flambeau de l'Est nivyo iduze ku manota ariko New Oil nayo iza kuba yishira hamwe na Atletico ya kera tuzokuba tubona no mu cicaro ca kabiri mu cicaro ca mbere murantunga ariko kandi turaza kuba tubona ya migwi mu misi yahera twabona ku rutonde rwa nyuma ndaza kuba mvuga Top Junior na Rekroko ubona yuko hari bagize gucya barahagama imigwi baranganye kuko urabona ku rukino rwahuje sinza kuvuga ngo cyahindutse cyane ariko ahubwo bakwegeye ino migwi iyo bakinye ko muza gusanga rukinzo kuza kunganya na Top Junior igitsindo kimwe ku kindi biza kuba bishobora ko pression ndetse bamwe baravuye no mu bibanza barimo ku rundi ruhande uza kubusanga n'umugwa Olympique Star nawo wagize gucuza kubunganya n'umugwa wa Rekroko iyi migwi nivyo iracyari mu kibanza ca nyuma ariko kuri mu kibanza ca nyuma iyo unganije nino migwi ngo wari mu bibanza by'imbere canke ari kurirondera kuduga hari ico bigukorako ari byo gusanga rero mu rutonde ino migwi nayo nyene ikikoroka ikaza kubera iza kwegera ino migwi banganije reka muri rusange ngenda babwire ko inkino zari zagenzura nako kwigerekerezo rya 15 ari ku munsi wa gatanu za kono kwezi ni Buja City yanganije igitsindo kimwe na Aigle Noir ikabikwije inkino zine idatsinda ku rundi ruhande ari Kayanza United inganya na Royal ku munsi wa gatandatu Bumamuru ihura na Musongati Bumamuru yari imaze igitsinda ariko yagize gutya umugwi wa Musongati batsinda ibitsindo 2 kuri kimwe Burundi Sport Dynamique nabo nyene baza kuba bihereranye mu gwa Flambeau du Centre babatsinda ibitsindo 2 kuri kimwe kuko nari nabivuze Olympique Star inganya na Rekroko igitsindo kimwe ku Kenzi ku munsi w'Imana ni Rukinzo yanganije na Top Junior igitsindo kimwe ku Kenzi Flambeau de l'Est itsindwa ibitsindo 5 n'umugwi wa Atletico New Oil Messager Ngozi nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Musongati nabo bagize gutya bihiranye umugwi wa Vitaro babatsinda ibitsindo 2 kuri kimwe muri rusange nuko inkino zagenze ariko rero muri zino nkino nubundi je wanasubiye kuja kuraba gwa rutonde nyene ino migwi yavuye mu cicaro ca kabiri ndavuga Top Junior hamwe na Rekroko tubivuze ubu rero hagiyemo n'uyundi mugwi wo mu Kayanza ibiri Top Junior na Kayanza United barakurikirana ino migwi mu Kayanza biriko vyagiraye jewe nivyo bintu nakubwira kimwe ca mbere gitangura ni organisation kuko uza gusanga Kayanza United ishobora kuba ifiswe na province
inyuma haruhande y'umuhuza gukuramo akarenge ego iza kuba ifiswe na province province duheruka kubona nk'itegeko ryaruka gushikwaho n'umuntu na buramatari w'intara ya Rumonge ariko irahava ikugwaho mu masaha ashika 28 hari kazo c'amafaranga imigwi ifise ariko cyane iyo organization nama mvuga twama tuvuga igihe cyose irayuteye ikibazo kuko si ntiwombwira n'umugwi wa Rukinzo ufise amafaranga kuja hasi two turavuga muzinga zarakorotse yitwa ko ifise amafaranga ishobora gukoresha mugabo bikanka ko ishobora gutera imbere ivyo kintu rero nguma ngaruka ko ni premièrement organisation kubijanye n'imigwi FFB tubandanya dusemerera nimba hari coko hashigweho amategeko yuko imigwi itageza kwifisa ama organisation akwiye staff zikwiye zifise hamwe kuri equipe umuntu ashobora kuvuga ati okay uyajejwe kino kandi aragikora nkuko bikwiye uyajejwe kino kuko ugerageje kuraba aba financier y'aya ma equipe barafise ikibazo uko ntibafise abantu babasupportinga muri marketing bafise abantu babasupportinga muri bino na bino nabiri ahantu bamoje tuzaza kuba duhuriza uriko uravuga ngo babanze ngo bagire ngo ama organisation ngo bagire ngo novuga nti ikintu cyose muri equipe kigira ukibazwa ivyo ni vyiza kandi nivyo birakenewe uko ni ya professionalism tuzoka turiko turajamwe ariko jewe cyo nza kuba maze hari umwe mu migwi novuga nti nabaye mu membre umwe muri bo nagiye mbona uko byari bimeze niki ahubwo mu Burundi turacafise ya ngorane iyo umutegetsi ariko aratwara umugwi ahari muri ujya mugwi nyene hama hari hutugwi tuba dukeneye kumukorera nabi ico ni kimwe ikindi naco hariho uburyo umugwi ufise yewe nubwo abari buke bushobora gukoreshwa neza mugurumva ko bigaruka muri organization ni organisation nyene nivyo jewe rero ikintu nibaza FFB irakwiye gukora amahugurwa ego ariko wibuke Dax ukugana sanga tumeze abantu iyo udashizeho itegeko biragoye ko umuntu ashobora kuvuga ngo udakoze kino hamwe ntagukurikire kiraza kugorana iryo tegeko naryo ntiryavura amaformation ni meza turabona abarbitre barabaforma mugabo ntibibuza ko amategeko usanga bayarenze rimwe ugasanga mu kibuga ntibifashe neza John n'indi nterano notanga niyo kuvyerekeranye n'abatwara dovuga nti inkino mu ntara apana abatwara association de football mu ntara ababijejwe mu biro kwa gouverneur nimba ari ujejwe iby'inkino n'imico kama muri mu ntara uza gusanga hari abajejwe ibijanye na social nibaza yuko abo bantu uko biri kose abo bantu barakwiye gukorana n'aba bantu biyimiwe kandi bikareka kuba ibiba igihe umugwi umeze nabi nk'akarorero Rekroko wagiye gutangurasha jewe igihe Rekroko duga niho nari nibereye ico gihe abanyarumonge bari bakubise barazima bariko barakina n'uyu mugwi wa Niyoiri bari bakubise barazima yewe turabona n'abavuye mu biro mu biro vy'intara ya Rumonge baherekeje ujya mu abantu baravuga ati umugwi wa Rekroko tugiye kuwubona n'umugwi w'igitangaza intare zo gushigikira ibi nabiri ibi bintu kuki batagiye kubikorera ko kuva champion itaratangura ni bya bindi ngene Dax hagati mu gihugu ndafise intare imwe notanga kakarorero bijya iryo tegeko babo barabikoze ariko ntibabikoze nk'itegeko kuva mu gukiduga habaye amahimirizwa buramatara araja mu bakomesa abana bari akabwira ati ni mu duterero dufaranga tunutu ni mugira ibi bakabiganira nk'abakunzi b'inkino ntivyabaye itegeko ico gihe byararishije ndetse uwo mugwi turawubona ugeze ku rundi rwego baravuga bati ibi bintu ujya mu gukera kuri ujya rwego bigenze gute rero cyo nibaza ino migwi kuva kera aho twarasemera yuko ikwiye kwegukira intara kuko umuntu umwe biragoye kugira cyo kuba ushobora ni hahandi atsinzwe rimwe kabiri gatatu aca yikurira mu buryo bwiwe umugwi ugasigara yerera mu barabara rero ino migwi yegukira intara uyu mugwi ntibawumenya yuko uri mwihiganwa ugiye muri iryo higanwa haraca umwaka n'undi bakabimenya yuko uri mwihiganwa muri bije intara itegura babe bakwiye gushiraho novuga ni bije yino migwi hanyuma bakaca bashiraho abarabu iby'ubwo buryo ari abantu babishoboye kandi babikora ikibazo gihari ntacozi icambere intara nta makori itoza nta n'amahera yemerewe no gutoza kuko iyi otono donc ni gisata cashizweho ni institution donc yegukira umukuru w'igihugu bisigura ko umukuru w'igihugu ni atora mu gouverneur rero mu Burundi biragoye kuzobona intara yishinga umugwi kuko sigifise iyo responsabilité ahubwo imigwi
itegeza kuba ifise amakomine iri affilié nayo kugira tubona ikomine yubaka amasoko canke ugasanga irafise iyindi migambi ikora je ku bwanje mbona dufata ko Kayanza United ko yegukira komine Kayanza ko ifise ikomine yegukira ariko intara igirwa n'amakomine ko ari Kayanza United nibovuga bati nimba ari komine zingahe zo mu Kayanza aho niho haca hanze ikibazo c'uko je ntokwemera yuko ahubwo habaho ico kintu cyitwa ngo zibe affilié ku makomine canke ku ntara ni bya bintu nakubwira habayeho organisation ba bantu bitwa ko batwara ayo maclub bayatwara kubera bazi ko bafise urukundo rwabo kandi bashobora no kuvyungukiramo ibi inye biraba FFB bikaraba umuntu wese afise icajejwe mu bijanye n'ingumigwi kuva tukibibona bino bintu kuva kera tubona ibijanye n'imigwi nta mugwi nimwe turi gatubona byukuri mu buryo imyaka 20 iraheze atamugwi bavuga ngo birifashe neza mu buryo kiretse yaye nusanga ifise abantu babikurikira bavuga ati uyu unye uza kubona FF Aigle Noir kuva aho dugiye twama tubona misi yose yuko barakubwira kugira ati unadejwe ibi nibi kandi ukabona ko kumbure binakoreka ariko jewe ngaho ndaza kugwa nkagaruka urabe natwe ino migwi turiko turaraba ubwo si ya migwi iyo migwi gira umpeka karorero si ya migwi yegamiye abagabo ndiko ndavuga abo bagabo ndiko ndavuga ubwo si ya migwi yegamiye abarongozi apana uburongo apana uburyo abarongozi b'igihugu uza kuma kuba makaroro ka Aigle Noir wavuze kukunzanira message ico ndi kimwe ndugabo uretse ko bafise bien sûr inguvu zitandukanye ariko niko navuga ikijanye na organisation bihari kuko si waheza mwaze kubikora ariko iriya organisation bisaba kuza guhemba abantu ivyo nivyo ndiko ndakubwira Dafi burya mu bijanye n'imigwi ni kwa kundi nyene FFB itiyumviriye politique yo guprofessionnaliza imigwi isizofa dushitse ahantu na hamwe kubera nimba hatabayeho cette révolution yaho tubona imigwi igira umupresident ikagira umuntu wo porte parole ukagira inzego zikwiye ukamenya ati n'ubujejwe ibikoresho ivyo rero namwe twovuga ngo tuzobitangura kuri ya ma equipe twakakomeye yonyene afise amafaranga kuko hatabaye itegeko ry'ivyo bisanzwe biri normal kuko sinokubesha nimba ari ikintu nabonye gihuza abantu d'une manière même involontaire umuntu ashobora kuvuga ati nako umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndishinze kino sivyo nta buryo dufite n'ivyo nta kintu nakimwe dufite mugabo jewe ndashobora kuba mfise ino capacity harabuze abantu none bashobora kugira marketing harabuze abantu bashobora kugira ibintu sinde kuvuga ngo ni FFB gusa nabifisemwe n'uruhara navuze ministère turabona ikijanye na itegeko rya sponsoring imigwi ibura ama sponsor gute mugabo ni bya bindi none uhe sponsor mu gusa azopfa kwinjije na kintu namenya niyo nibikunda bisigura ko nta mugwi wa miliyoni 100 ngo uje kukwinjiriza amafaranga kuko ntufise retour nigeze kubaza igihe kimwe naho naburonderera yewe dufata ikibazo donc exemple isanzwe umugwi wa message urafise ikibuga ariko nta publicité zihari ayo mafaranga turabona Crown Royal Safety ariko vyukuri twovuga yuko babinjiriza mu buhe buryo nibiri clair mugabo bobo basi biraboneka ko kumbure mu ma entre barabaha amatangawizi bakayagura ibiki none burya tubiraje neza na neza tuza gusanga iyo sponsoring ari yo vyukuri twari dukeneye muri kino gihe turakeneye visibility birakeneye ibintu bitandukanye aya mategeko rero nayo simigwi ishobora kuvyishirira utabiyumviyeho hakiri kare abategetsi bo kugoko rwo hejuru FFB ikaja muri ministeri ikavuga ati ni bino bintu vraiment turakeneye ko mu bidufashamo kuko birakunda nico kintu muri basket cyo kimwe no mu yindi migwi yose muri rusange turavuga France twiga turavuga canke abandi bose bakina inkino zitandukanye dabikazo bafise nikazo cyo gushigikirwa ariko ni kubera deja ntibiri incorporé mu ma fédération ntibiri incorporé muri ministère ko umugwi canke urukino kana karushikirwana muri buno buryo kuko nta mategeko ari akwiye cyane uvuga ati ubirenze ko ni kibazo uno munsi hariho ama entreprise yishinga akwega amafaranga mugabo twibuke ko hari ibintu bitwa part social utegeza kuba uri kurakora ikintu kanaka nimba ari guforma abantu nimba ari kwigisha abantu ibyo bintu kabikora mugabo ama entreprise nzi amafaranga ngaha abikora mu buhe buryo nibaza yuko ajya bashiramo nta makosa afise nta makosa afise kubera iyo tegeko ntari hari nta tegeko rihari donc bitegeka yuko yewe n'ababikoze gusanga babikora kuri yandashaka yabo kandi bo birafisha biramarira igituko nkabona Brarodi yamaze kuja muri football no musi yagiye muri basket babwira ati ndetse n'ikibuga buca mwubaka tuzobafasha kiriya kibuga ntunzu tangare
dusanze kibaye branded nka nicaye wowe wicaye kuri kirinyota mugenzi ego deja viva niyo bazocamo bisigura ko Jesse nigera shira ikibazo kubijanye n'amafaranga gusa amafaranga yose nivyo mu bisanzwe ni mugabo organisation iyi migwi sinzi nditsuko turavuga iyo nyene iri kirakoroka siyo yonyene tuza gusanga example isanzwe ndibuka message ikina na Ismailia yo muri Egypt muri delegation ya Ismailia hari abantu bashika 30 bangahe baje gahe Bujumbura atari abakinyi uciyumva ati none ndi kubera kino migwi iheze ikadusinda n'igitsino nakigiye ikigiye ni kubera hariho nivo ya organisation bagezeko bidasigura ko Ismailia urazi neza yuko atari muri ya migwi muri Afrika wovuga irateye ubwoba si muri za Zamalek nivyo si muri za Zamalek canke Al Ahly oya ariko n'imigwi yitwa ko bise organisation basisanzwe usanga hari umuntu aje twijanye kimwe cyose kamenya ukibaza umukinyi usanga ari down mu mutwe ntashobore gukina turabibona no hanze ko bihora bishika ego donc nibaza yuko ari byo ngeno bavuga nibaza nti uko biri kose aho turiko turakwamira kino gihe naho turiko turifuza kugira je ndibaza yuko atagiye kinini gisigaye kuko hamwe twoguma muri ibi turaza gutangara kuko mu minsi yeze twavuga ngo champion y'u Rwanda turi imbere yayo ariko genda urabaho bageze genda urabe bo bageze n'ahantu muri izi nkino za CAF bo bararengana ibice bya mbere ariko twebwe nta nivyo tukirengana guhura n'umugwa mu Burundi ubuzi neza ko abantu tugiye kwitorera champion muri Tanzania aho ntitukivuga zo mu Buganda itangaje no ko mu gwiserukira giye guwa ushora na ofisi bibazo amasha muri champion turabona umugwa ugasanga wapashije kubera abafise organisation uko bimeze neza nibaza ni bimwe mu bintu tugaruka ko kenshi ariko twibaza yuko bibwirwa benshi bikumva bene byo kandi twibaza yuko impinduka yo n'ubundi twese tuba tuyishaka ejo canke hirya yejo turizigira neza yuko ivyo tukenda tuvuga bazogenda bavyumva bakabikorerako turangiza kino kiganiro cacu rero nibaze tuza kuba turangiriza kuri no nkuru novuga ni muri ryoshe bagenda bavuga bati umukenyezi canke umwigeme wo mu Burundi kazi yubahwe byo kuri yubahwe kuko naho nararagize gutya urugendo rw'uwo rwa mbere muri Jeux Olympiques aravuyeyo inyuma y'amezi ashika kuri 2 bati burya wa mukobwa we muri Afrika ni ati wone uri wa mbere ku rwego rw'isi naho ufashe kino kintu nta bantu bakimenye sinzi ko wabibonye tuza kwibonera kuri social media ko niho dukunze kukubona ingufu bifise kutakimenya ni ya makosa yacu nyene nituriko turaha agaciro abakwiye guhabwa agaciro uwa mbere muri Afrika box uri bukuja kumukoresha ikiganiro wari wizeye ko azoshobora gukora habiri ntabyo rero najo bwanje natanganye mu bandi ariko yatanguye kujeho kunyemeza neza igihe agiye muri Jeux Afrique zo muri Congo avayo agumagira ko mu Buyapani ageze mu Buyapani twarabyiriya ngo hano yarwana ivya box kubera iwacu si zimwe mu bintu twakuze yewe ni ngumura itera ntuza kumenya nuko biriko biragenda ariko novuga ni narahantu ageze nibaza yuko twari dukwiye kumiteka kwiye mugabo jewe nkagaruka bano bigeme bariko barakora ibikora inka nibagira urunani nka Francine acomore nkibasha y'ibihumbi 250 akoranya abantu akubite urunero genre yerekana ati jewe ndabizi kugira ugere kuri rino rwego aho uba waciye slaguba wahuye nazo ornea ko base kugushimira jewe inzingene na kare mu kirundi bavuga bati indawo ibaza wayirayeko sinzi niko bivuga mbenga nibaze ni ornera nawe bambe nka Francine canke bari abandi bakobwa bamaze ko bagera aho bageze uno mukobwa barazi ibibazo bahura navyo ni bafata bamushigikire babatunganye bahamagara bamenyesha makuru bagira iki banyene bavyikorere kuma kwa Natasha bavuga ati batavyikoze tuzovyikorera bavyikorere niba bikora ivyo ndabizi neza yuko hari abari kubikora batazoba babikoze bazomaramara yego tunabibaze byoroshe ku ruhande rwacu tubandanga tubahamagarira nukuri reconnaissance ibe ku bantu by'ukuri ariko barakora abantu tubona ko bariko barakora nk'uyu Ornella n'umuntu tugikoresha ikiganiro twarabona tuti cyukora afite ibibazo bitandukanye kandi n'ubu yanafunzwe muri Gabo nakigaruka yego nibaza nti ku ruhande rwacu no kuri ni inkuru tegereza kumenyekanisha kandi bakamenya ko by'ukuri kugiye Francine byagenze kuba umuntu wa mbere muri Afrika ndibaza ko ibintu byoroshye mu rukino atanye abandi ufise ino kujuna musizi n'abana bari muri box bariko baramukurikira kuko ni nawe abaye wa mbere yewe yarakwe no kwandikwa no mu bitabirika
nibaza ko iyo connaissance yo akwiye kuyigira hamwe yobandanya aho bigenda nkuko nka kuno nibaza nti yobariza gusoma nubwo ni nkuko tucaye ikiganiro twagitanguye uza kuba yagitanguye soza kuba kirangiza nubwo ni twese ngatwe tuba turi nk'umwe reka tubakengurukire cyane yuko mwabanye natwe rero nibaza nti ryari iteka rikomeye cyane kuba nkorana n'uno musore ariko kandi ryari n'iteka cyane kuba mwadukurikiranye naho ubutaha rero mugire aho muba mwubahwe